Ditekino irakora amashine atandukanye. Ubu mu bigezweho amazu mbere yuko yubakwa ucubona bakuzaniye inzu muri ordinateur. Rero natwe imashine turazicapura muri ubwo buryo. Ange nawe yarabaye yariyongereye kare yari manefre. Murabona ngaha mu Burundi wacu ibintu byinshi canke amashine yose aba mato canke manini yose ategezwa kuva hanze. Rero natwe twarihweje dutangura tugira ama etide tubona amashine ukuntu akozwe natwe twashobora kuko na ekipe yacu igizwe n'abafundi nyene bize vyerekeye ivyo guhinyanyura ivyuma bitandukanye. Ditekino novuga ngo iratubeshejeho kandi yarakreye n'akazi kuko turi mu bayifonze turi bane ubu uye ni ekipe y'abantu 8 urumva hariyongeye ko abandi bakozi yagiye ko muhinduki sinzi ko muhindukiza gatoyi. D'accord. Ni amélioration. Murabona ku mantuze yuko hariho aka gace gatoyi. Juste murana yuko des aciers ziri trempé zahora zigira intuze ugasanga ofete ntizigumye cyane. Tuzacha twongera ko aka gace kari muri acier rapide. Tumaze gukora amashini atandukanye yitonora ibiyoba, yihungurura ibigori, yifasha mu gufyatura amatafari, ishobora gukubita ubugwegwe. Hariho n'izindi zikata ubwatsi bw'inka. Rero ivyo byose birafasha abantu kugira ngo bwa mbere iyo umuntu ariko akoresha iminwe n'uriko akoresha imashine murumva yuko uriko akoresha imashine binyaruka cyane. Donc birafasha abantu kuronka umwanya wo kuja mu bindi kuko akoresheje imashine urumva akoresha umwanya mutoya. Ndiko vuga nka mashine go canke izindi service zose dukora muri Ditekino zirazimbutse hanyuma ntizisaba amadolari. Urumva umuntu ntazokwirirwa ngo mbengo yakamye ngo habishika ryari habitembagara. Hanyuma ikindi nuko Ditekino irakwirikirana iki mashini ba yakoze kugira ngo nihagize ikibazo Ditekino ashobora kugira maintenance yayo. Ditekino twahuye hari ibintu byinshi bitaratora umurongo muri entreprise yacu. Hari ama mashini atari karaduha umusaruro nkuko vyategerezwa. Hama Ditekino tumaze gusinyana amasezerano yo gukorana turatangura turadapta ama mashini kandi ama mashini twari twayaguriye hanze ariko baraba bagati aha twona twokongeramwe ibi ama mashini nka yose turayasubiramo. Novuga ko kuri twebwe vraiment Ditekino n'aba partenaire beza cyane bazi ivyo barimwo kandi bashoboye n'akazi. Ngira niyo mpamvu mubona nyine mu basanze ngaha traffic machine ikuba ibintu by'ubugwegwe yaragize ikibazo muri motel n'ivyo bari baje gukurikirana ngaha. Abantu bohurumbira ibyahinguwe na Ditekino kuko Ditekino iratora inyishu z'ibibazo byinshi abantu bari uko bahangana navyo. Turamaze kubona bivanye mu gukorana kwacu na Ditekino ko burya gushira inguvu hamwe birashobora kuzana umusaruro bigatuma tunaterera cyane muri yambo nakazoza y'igihugu tutarinze kuza turagira ama dépenses urira aba technicien bava hanze ariko bwa buryo bukaca buguma muri twebwe nyene nk'ugwaruka cyane nk'abarundi tukabona guteza imbere igihugu cacu. Sherizami murabona kuri yambo nakazoza hamwe twavuga ati muri ya myaka 5 mbona tuzoba tugeze he. Bamurana ko ya formule ya porcelaine canke matière première ishobora gufasha gukora amaravabo, toilette siège, murabona n'ibindi twarahejeje. Hanyuma iyi nayo nakantu gusa gatoyi tugisigaje inka kubushuhe murabibona kugira ngo des réactions chimiques zishobore kuba hamwe tuca turonka icuma. Murabona turi hagufi cyane. Murabona igihugu cacu ku rwego kiriko kugira dushikira imbona kazoza haracariho inzira ndende. Turakeneye amahinguriro menshi akora mu bisata bitandukanye kugira ngo iterambere rize.
namwe no umuntu agikoresha amaboko mu kurima tukigenda tubikubitisha nta njembe murumva yuko iterambere kugira turishikire bizogorana ariko twijukiye gukoresha mashine Ditekino nk'ubu mwadusanga ya mashine makeyi mugabo mu myaka iri imbere tuzoba dukera nk'utu tumashine tusanga duterera amatracteur mu mashine yo kurima mashine zo kuvomera mbona turafise imyonga myinshi kandi ivyo nkizo kuvomera zozi ivyigwa twarahejeje ama prototype twarahejeje murumva izo zose ni Ditekino izoberike iraterera murumva turafise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu.